n'amahoro n'imbabazi biva kuri data wa twese bibe kuri mwebwe no kubera bose. Harazi igihe turiko turaganira ku bijyanye n'ishengero. Iyo tukuvuga ku ishengero twobigira ko amajambo menshi, kuko ishengero ari umubiri wa Kristo. Kugira ngo tuvuge ku ishengero tubiheze, twavuga agace, abandi bene data bakavuga agace, n'abandi bene data bakavuga agace, tugahuriza hagati tugashobora gutahuzanya umubiri wa Kristo. Harahize imyaka Yesu Kristo yitanze ku musaraba. Yarifashe we ubwe yitangiye abari mu isi. Mbere yagiye atanze akarorero ku bigishwa, abaha umutima n'amaraso, ababwira yuko umutima n'umubiri wiwe ntibawusangira. Ababwira ati n'amaraso nimuyanywe kuko bitangiwe benshi. Ibintu byatangiwe benshi mu isi, nta majambo twivuga ko ku buryo twobirangiza. Nicyo gituma Imana igenda iduhishurira umwe uku uwundi uku, ariko iyo iryo hishurirwa rije rivuye ku Mana, abo barihishuriwe baratahurana kandi n'imitima irumvana. Nicyo gituma twavuze tuti wowe twumva, wowe dutahura, ufise ivyo ushobora kunganira abandi cyangwa gutahuza abandi, cyangwa ivyo wumva wokongereza ku byo tuba twavuze, tuba tuguhaye ikaze, haba muri commentaire canke ukatumenyesha, ukaronka umwanya wihariye ukavuga ikiganiro cyawe kikumvwa na benshi. Nkivuga turaza kwifashisha imirongo imwe ku basomyi kugira ngo bikunde dutahurane kurusha. Turasoma ishete intumwa Paul yandikiye ari Korinto, igice cya 12, ishete cya mbere igice cya 12. Kutahure byinshi ushobora gusoma icyo gice cyose, ariko je sinza gusoma cyose. Hari amajambo ngomba kwisunga biva n'ivyo ngomba kuvuga. Tuhere ku murongo kwanza wa 12. Uvuga ngo nk'uko umubiri ari umwe ukagira ingingo nyinshi, kandi ingingo z'umubiri zose n'ahari nyinshi ari umubiri umwe, niko na Kristo ari. Ariko avuga ibintu by'umubiri, iyo tuvuga ibintu by'umubiri n'ibintu biboneka, n'ibintu umuntu ashobora gukorakorako. Ndabizi iyo tuvuze ibintu by'umwemu, rimwe na rimwe n'ibintu bitaboneka. Intumwa Paul rero mu gusigura ibintu by'umwemu, mu gusigura ishengero, mu gusigura umubiri wa Kristo, yakoresheje amajambo dukoresha misi yose avuga ku mubiri.
avuga ngo na Kristo ni kwari. Mwibuke ariko aravuga ibi yizeye Yesu Kristo atari kiri mu mubiri ngo amubone, ariko yarakiriye hishurirwa gutahura kuvuye ku Mana. Rero yariko aratahuza abizera b'i Korinto biciye mu nyandiko, kuko atari hafi yabo, kugira ngo batahure icari c'ishengero. Abanza kwanza kubaha umuco kugira ngo mu by'umubiri nibabona umubiri wabo ubwawo bacoke batahura yuko na Kristo ariko atari mu buryo ufadika, kuko watashobora kumukora kwa amaboko ngo amubone. Ariko rabazanye uzuye ku murongo wa 27 avuga ngo namwe muri umubiri wa Kristo, kandi umuntu wese wo muri mwebwe mu rugingo rwawo. Yabanje kubereka ingingo uburyo zikorera mu bumwe, uburyo zibabarana, yaba uwizera yaba uwutizera arafise umubiri. Kandi uyo mubiri systeme yawo n'imikoreranire yawo n'imikorere ibabarana, n'imikorere yumvana, n'imikorere ikorerana, yaba uwizera yaba utizera. Uwizera afise aho ababaye umunwa urahuha, uwutizera afise aho ababaye umunwa urahuha, mu buryo bwo kugabanya ububabare. Yaba hariho ahantu hababaye umunwa udashobora guhuha, ukuboko urashobora gukorakorako, ukerekana n'ibimenyetso y'uko hababaye. Ivyo bidushikira twese, yaba bizera yaba atizera. Paul rero yahigeje kubereka yuko ingingo zabo uko zibayeho ariko bakwiye kubaho muri Kristo. Aca bereka yuko bo ari ingingo ziteranijwe zica ziba umubiri wa Kristo. Nizera ko mwarashika kure, hariho umuco uronse kubijanye n'ishengero n'imikorere yaho. Ishengero si inyubako, ibaye inyubako ntiyoba mu Burundi, ikamvugira abantu ndi. Ibaye inyubako ntiyoba mu Burundi, ibaye inyubako yari kuba mu Bwisirayeli, naho n'isi hose aho Imana yari yaratoranije mu gisagara ca Isirayeli, Yerusalemu. Murantunga mu gihugu ca Isirayeli, Yerusalemu. Aho nayo ntibikiriho mu mikorere y'Imana nk'uko twagiye tubivuga, yashizwe ku ruhande mu gihe ca Yesu Kristo yapfuye, igihugu kingira hera cyatabutse. Imikorere yavuganzwe mu vyagezwe no mu vyavugishwa n'Imana birahagaze, hatangura imikorere y'isezerano rishasha. Irya mbere biba riraheze.
ije kubazobigira ku bibazo cyangwa kuba bifite ku bibazo tuzobivuga ko tubaza twahidonido yavyo kuko ivyanditswe vyera vya Bibiliya yatanga umuco nyine vyakoze nyine vyahagaze n'ingene hatanguye isomero rishasha ishengero nk'uko twama twabivuze n'umubiri wa Kristo. Tuvuze naho muri rudende umubiri w'umuntu nk'uko yatanguye bivuga ati niko na Kristo ari umuntu ni rusengero babaye babiri batatu bane n'abarenga aca bakora ikintu bita ingoro ubwami bw'Imana. Mbere n'umuntu ubwe mu mvugo yumvikana ni ingoro y'uyu muntu ni mugari kuko Imana irashobora kuba nk'umuntu akaba ingoro akaba urusengero kw'Imana. Duteranijwe neza n'ibifashije nk'uko ivyanditswe bivuga tuba ingoro tuba urusengero kw'Imana. Ariko mu mikorere y'Imana kera yaba mu mazu yari ifiseyo n'isanduku y'isezerano yari ifiseyo n'abakerubi n'ibindi. Ariko uriko urasoma igice c'17 c'igitabo c'ivyakozwe n'intumwa aratanga umuco yuko Imana itazosubira kuba mu nzu bakishijwe n'amaboko y'abantu nkuru n'ishakenye none hizoba mu nzu yiyubakiye aribo bantu bayo. Bantu rero muzimiza abandi haba mu kutamenya canke mu kumenya bivanye n'inyungu zanyu mukababwira ngo kaze mu ngoro y'Imana mbere mukongera ko n'ibindi ngo tugira dutangire Imana mbere mukongera ko ngo iki ni ikibanza cera muba mubazimiza muba muriko murabahusha inzira mubereka yuko uwo atari ingoro y'Imana ahubwo ingoro y'Imana cyangwa ishingiro ry'Imana ari hajya ahantu bari mu gihe bategereje kubereka ko hajya ahantu bari ari ikibanza narijya usanga ari n'icy'umuntu kanaka muba mupanze ukishoka rero uvuga utaha ni ingoro y'Imana ni ikibanza c'Imana kandi gisanganywe inaco gifitiye n'impapuro zikiranga mu buryo bw'amubabeshe. Hanyuma hariho n'izindi mvugo zizimiza ukumva umuntu murahuye ntimwaherukana ngo mbega ubu usengerahe n'icyo kibazo kirapfuye. N'uwishura yishura mu bupfu suko yategerezwa kubaza n'uwishura ntiyategerezwa kwishura afatiye ku bujuju bw'umuntu. Byari byumvikana ko yabaza ngo ukoranirahe uko gukoranira hamwe n'imvugo yumvikana kandi y'impwemu kuko na Yesu yayikoresheje n'ivyanditswe birakoresha iyo mvugo yuko babiri bakoranira hamwe mu izina ryiwe azo hagati yabo babiri canke barenga birumvikana ko bangahe bari hamwe baba bakoraniye hamwe.
Imana ikomeze rero kudufasha gutahura imvugo zazanywe n'abantu na Satani, zazanywe n'imikorere itari y'Imana, kugira ngo abantu bakomeze kuzimira. Ntatevye cyangwa ngo nshobore kurandira kuri audio ndende, nta kintu mwumvamo nimba umubiri w'umupagani ufise imikoreranire imbere muri we yo kubabarana kandi atizera, nasenga ariko umubiri wiwe uko Imana yawukoze, ingingo zirahabarana kandi zirakoreranira. Ico ni ikimenyetso simusiga w'igishengero rya Kristo ryari rikwiye kumera, ryigeze kuba rimeze uko mu matanguriro y'imikorere y'intumwa kugera hagati, kugera ku vyete Paulo yanditse. Barashoboye kubona yuko ishengero ari abantu bahuje kwizera, bafise Imana imwe, imikoranire yabo ikora bwa mubiri, aho wasanga icyo umwe afise n'icyo uwundi. Nagomba rero utereza akajisho aho ukoranira, uzaba utubwira muri commentaire yuko uko mubayeho aho ukoranira wewe ari uko biri, ari uko biri imbere muwo muri kumwe. Iyo tuvuga imbere mu mutima, ni inyifato n'ibintu byakozwe n'Imana. Abantu baja hamwe bavugane ngo tubabarane ngo bigende eka kuwe umubiri wacu, nta ngingo n'imwe ufata ngo je ngomba kwitaho kuguru ngo niteho ukuboko, eka ni systeme iri mu mubiri bikozwe uko n'Imana. Natwe niko twategerezwa kumera. Aho dukoranira, aho dukorana nabo, niko vyategerezwa kugenda. Aho dukoranira hamwe, kuba bitari uko bikomokahe? Ni ikibazo dutegerezwa kwibaza, kandi ikibazo twibagije ibihe byinshi. Igihe giheze harenze imyaka 20, icyo kibazo kibazwa ni kubera iki ivyo bitari uko. Ko umuntu ashobora kuja ahantu akahakoranira umwaka 2, 3, 4, 5, 10 bikarangira ahavuye akaja ahandi uko, ubundi akaja ahandi uko, akabururagamo umengo hariho uburyo muri we bashaka ko ibintu bigenda siko biriko biragenda. Akibaza ingorane bivahe. Hari n'abambagiye canke ni jewe yibaza ngo canke yoba ari we, reka siwe, kuko umengo abantu bose babana uhereye hejuru ugashika hasi, abona buri wese yigwanako, yibako, guhera umuryango wiwe, we n'abiwe, ariko atawubabara uwundi, atakubabarana, atakwiyumviranako, atakwikorera imitwaro. Biva kuki?
reka rero dukurikirane uru rukurikirane kugira ngo tumenye inkomoko yabyo. Hariho abigishwa ba mbere, hari n'intumwa, kandi ubwo buzima bw'ishenge barabubayemo. Ba none ni iki cyabibukiye? N'icyo ni ikintu nkoramutima dukwiye gutahura. Barahezagiwe, mukomeze guhishurirwa n'Umwami wacu Yesu Kristo.